Precious cornerstone, sure foundation. Kaze abasanzwe bakurikirana weekly bread, twateguye impamba y'umwihariko tuzogendera ko kumara indwi donc cette semaine. Nayo twayise Texte sans contexte est un prétexte. Bisobanurwa yuko igihe umurongo wo muri Bibiliya tutawutahuriye mu gihe wandikiwemwo kubo wandikiyemwo mu kibanza urimwo muri kameremere k'inyandiko uwo murongo ufise ko duca twishimikiza ahubwo ayo majambo kugira ngo dutahure twizere ivyo twe dushaka nivyo twita texte sans contexte est un prétexte. Intumbero y'ino Serie siyo guhinyura abandi, siyo kuvuga abandi nabi. Intumbero niyo murabizi yuko iki kiganiro cacu ca weekly bread gifise intumbero yo guhereza umuntu ijambo ashobora kubandanya yuza indwi yose rikabandanya rimufasha mu mwanya w'amasengesho no migenderanire w'Imana. Rero intumbero yi weekly bread siyo kuvuga abantu nabi canke guhinyura umwanditsi uyu canke uriya, mugabo niyo gutanga impamba ishobora gufasha umuntu indwi yose. Ariko kandi mwibuke yuko iyo Satani ashaka kutwiba ibishobora kudukuza mu buryo bw'impwemu, yataka ijambo ry'Imana, arihereza insobanuro atariyo izotuma yamfunguriwe mu buryo bw'impwemu Imana yifuza kuduhereza biciye muri iyo mirongo ntishobore kuyironka kubera iyo mirongo yasiguwe nabi. Ni muri iyo ntumbero rero nyene tuzofata imirongo indwi, umurongo umwe kumara indwi kugira ngo twerekane ingene Satani ashobora kutwiba ubutunzi bwari muri uwo murongo mu kuduhereza insobanuro atariyo y'uwo murongo. Mu nyuma cyo tugaruka tuvuga insobanuro yo y'uwo murongo tukurimwo n'impamba tugenderamwo indwi yose. Kaze. Uyu munsi dutangurira muri Zaburi ya 33 umurongo w'icenda, havuga ngo car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. N'amajambo tumenyereye kuvuga kenshi iyo Imana ivuze ikintu kirashika kandi igitegetse kiraba. N'amajambo dukunda gukoresha cyane, mbere n'umuririmbyi Serie arayakoresha muri indirimbo yiwe Persevere cyane mu gitero ca kabiri gikurikirwa na bridge. Reka tukumviriza umwanya mutoyi tuce tugaruka twiyumvire kuri umurongo w'icenda wo mu gice 33 muri Zaburi. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard. Nkuko Olivier atangura bivuga muri indirimbo, nibaza ko twese ariho duhera. Uyu murongo dukunda kuwukoresha iyo turavuga ama vision personnelle Imana yaduhaye. Olivier atangura avuga ati hari yerekwa wahawe, iryo yerekwa nyimba Imana yari guhaye, nyimba uvyizera mu mutima wawe, nyimba iryo sezerano uryizera mu mutima wawe, protège cette vision, ivyoshika vyose, ivyoza kubigutera vyose, haguruka wature wizere yuko Imana yakuvuze ko kizoshika. N'amajambo meza dushobora gukoresha iyo turavuga ingene hari Imana yatuvuze ko yatubwiye tuzokora canke tuzokoreshwa canke tuzoronka, hama tukavuga tuti iyakitegetse izogishitsa. Nashaka gusa kuvuga yuko uyu murongo utandikiwe iyo sens, utandikiwe iyo context. Majambo makeyi hariho ikintu kitugora cyane, hari gihe kenshi tugira umwitwaririko wo kwaplika imirongo ya Bibiliya kugira ngo iyo mirongo ivuge ibijanye na destine personnelle yacu, ibijanye na our story n'inkuru yacu n'ubuzima bwacu hano kwisi nico tuko turamara hano kwisi. Mbwa mu byukuri uyu murongo ngo duza kubitegereza wandikiwe ibijanye n'imigambi y'Imana ihoraho, apana destine personnelle. Uyu murongo wandikirwa kubijanye n'inkuru y'Imana gusumba inkuru personnelle, my own story. Ni vyukuri yuko Imana iheje kuduhishurira mu ijambo ryayo imigambi yagutse ifise, imigambi minini ifise kandi ihoraho. Umugambi wayo wagakiza n'inkuru yayo iri kuyarangurira mu ishengero kandi izorangurira muri Kristo Yesu kumpera yibe ikanagura vyose neza. Hari gihe iduhishurira mu buryo buri subjective bice mu buvugishwa bice mu buryo mutima cyangwa amasengesho, ikatwereka uruhara rwacu muri iyo nkuru nini y'Imana. Ivyo Imana irabikora.
ariko hari igihe umwitwariko tuba dufise ujanye na twebwe n'uruhara rwacu mu mugambi w'Imana. Uyo mwitwariko uba munini gose cyane ku buryo imirongo yo muri Bibiliya ivuga inkuru y'Imana tuyikoresha mu kuvuga inkuru yacu, our own story. Imirongo yo muri Bibiliya ivuga imigambi y'ibihe bidashira y'Imana, imigambi Imana irangurira mu isi no mu ishengero. Iyo mirongo tuyihindukiza kugira ngo ivuge notre destinée personnelle. Ni muri intumbero uyu murongo w'icenda dukunda kuwukoreshamwe ngo iyo ivuze ibintu biraba, iyo ibitegetse birashika. Ahanini turavuga vya bindi twebwe yatubwira tuzokora, tuzoshitsa, tuzogerako canke tuzokoreshwa, ariko siyo ntumbero ya mbere uyu murongo wandikiwe na gatoya. Reka nkakero turabe ku murongo wa 11 biriko tugara ku murongo w'icenda aho Imana ivuga iti les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Uyu murongo winjira muri ya les desseins de l'Éternel qui subsistent à toujours. Si migambi personnel, c'est pas le plan de Dieu sur ta vie personnelle ubwambe na mbere. Uyu murongo winjira dans un contexte y'imigambi y'uhoraho ya yindi yamaho ibihe bitazoshira. Umurongo wa 10 uri muri iyo mirongo dukunda gukoresha nabi. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Turakunda ko shumungo tuvuga yuko Imana izotugwanira, izotuneshereza abansi batugwanya, abansi bari ko baraba intambamye kubijanye na twebwe gushikira destiny yacu. Mu vyukuri sivyo nkuko reko ndavuga, uyu murongo uwandikirwa ibijanye n'imigambi y'Imana y'ibihe bitazoshira kugira ngo ndabirendre plus clair. Reka par exemple mvuge uyu murongo w'10 ngene Imana biri kuravuga ingene abansi bagwanya irangurwa ry'umugambi wayo, haba mu ihanga rya Israeli, haba mu ishengero. Kristo ku mpera ya vyose azonesha abo bansi bose baza kuba intambamye ku mugambi w'agakiza Imana iri kurarangurira mu ihanga rya Israeli, mu ishengero. Uyu murongo ntabwo uvuga ibijanye n'abansi twebwe baza kutubera intambamye muri destinée personnelle yacu. Oya na gato, oya na gato. Sinibaza kubira ariko iyimvira kubijanye na destinée personnelle yacu hano mu kuvuga ingene Imana yaneantisa abansi. Ahubwo Bibiliya isezerana yuko Kristo azoseruka agasanga ngo Antikristo muvugishwe inyuma akanisha Satani n'abadayimoni, agakuraho icaha, agakuraho abansi bose bamye baba intambamye kubijanye n'irangurwa ry'umugambi w'ibihe bidashira w'agakiza. Nashaka ibi bidufashe cyane, ntabwo tuko turagerageza gukuramwo burundu yuko aya majambo afise ico atubwira ko twebwe, ariko turaza kwiraba mu nyuma uburyo bwiza bwo kwiherereza ko aya majambo. Reka tugaye kuri wa murongo wacu. Iyo bivuze biraba, iyo bitegetse birashika. Uyu murongo ujanye urafatanye n'izaburi yose. Izaburi ivuga ingene Imana umuremye, Imana idasanzwe n'ubukuru bwayo mwiremwa. Ariyo Mana kandi yahisemo igihanga rya Israeli, kandi yifuza kugaragaza icubahiro cayo ngo amahanga yose abone icubahiro cayo biciye muri no hanga rya Israeli. Uyu mwanditsi mbere ko avuga ku murongo w'10 ngo yivuze biraba ibitegetse birashika birakomera n'ibindi nk'ivyo, ku murongo w'9 bayavuze ngo reka isi yose yubahe Uhoraho, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ku murongo w'10 ntaca avuga ngo murambabarira, umurongo w'8 wavuga ngo que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Umurongo w'9 bacuvuga ngo ibivuze biraba ibitegetse birakomera n'ibindi nk'ivyo. Muyandi majambo uyu murongo tuza kubutahurira muri iyo mirongo ikikuje aya majambo. N'amajambo ajanye n'inganji y'Imana kw'isi, n'amajambo ajanye n'icubahiro c'Imana kw'isi. Imana izokubahiriza izina ryayo kw'isi, yarasezeranye ko icubahiro cayo kizokwira isi yose. Bitubwira yuko amahanga yose azomupfukamira, indimi zose zizokwatura. Ni muri iyo contexte, ni muri ico kirere uyu mwanditsi avuga ngo iyo bivuze birakomera. Umurongo w'8 yavuze ngo que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Murabe rero umutima twaplikana uyu murongo w'9 uratandukanye n'umutima w'izaburi yose. Izaburi yose igamije kubona icubahiro c'Imana, amahanga yose apfukamira Imana, ajugumirira Imana. Mbwa twe twinjira muri no murongo two tuyumvira twebwe na destinée personnelle yacu, biratandukanye gose.
uyu murongo uvuga icubahiro c'Imana kw'isi yose n'amahanga yose akubaha izina ry'Uhoraho, niwo murongo utwinjiza muri iyo bivuze birakomera, iyo bitegetse birashika. Ninde atuma izina ry'Uhoraho ryubahwa? Reka tugende gutahura neza uyu murongo ico usobanurwa. Kristo niwe musavyi w'Uhoraho, umushumba w'Uhoraho, yarungitswe kugira ngo aserure ashikane icubahiro c'izina ry'Imana gushika ku mpera z'isi. Muri Mika igice ca 5 ku murongo wa mbere duhabwa isezerano yuko Yesu Kristo azoza akavukira i Betelehemu, ariko ku murongo wa 3 acatubwira ngo il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Muyandi majambo, Kristo niwe yatanzwe kugira ngo ashikane icubahiro c'izina ry'Uhoraho gushika ku mpera z'isi, kandi uwo onye ivyo yategetse vyose biraba, azoruhira gushitsa ico data yamutumye. Ni kuvuga ico yamutumye ni gutuma amahanga yose yubaha Uhoraho, ni gutuma izina ry'Uhoraho ryubahwa gushika ku mpera z'isi. Ibi bisobanurwa iki kuri twebwe tunyarukanze? Ibi bisobanurwa iki kuri jewe uyu murongo duheje gushira iyo context? Ubwa mbere bisobanurwa yuko Imana iri angaje kubahiriza izina ryayo, Imana iri angaje gushira hejuru izina ryayo. Israeli vyarayinaniye, mwibuke ko izaburi iri kwiravuga ingene ico curo kigiye kugaragara muri Israeli, kandi Israeli kwiye kubona ko yagiriwe ubuntu, ko umuremyi w'ijuru n'isi ari wo muremyi yahise muri iryo hanga. Ariko ntibihereraho, Imana yifuza ko amahanga yose abona icuro c'Uhoraho biciye muri iryo hanga, ariko iryo hanga ryarananiwe kugaragaza icubahiro c'Imana. Biradushikira ishengero, bikatunanira kugaragaza icubahiro c'izina ry'Uhoraho, biratunanira mu buzima bwacu bwa misi yose, bikatunanira gusohora icubahiro c'izina ry'Uhoraho mu vyo dukora n'ingene tubayeho. Ariko iyaba icubahiro c'izina ry'Uhoraho rihagaze kuri fidelite ya Israeli, kuri fidelite y'ishengero, canke ku bugororotsi bw'abera, mu vy'ukuri Imana yokogwa isoni. Ariko uyu murongo utwibutsa yuko Imana yategetse yuko ariyo yonyene izokubahiriza izina ryayo gushika ku mpera z'isi. Ikindi kintu ca kabiri bitwibutsa nuko Kristo ariwe musavyi w'Uhoraho, aza kubahiriza izina rya Data, aza gushira hejuru izina rya Data. Abikora gute? Ubwa mbere na mbere urupfu rwiwe rutwerekana yuko ariko arashira hejuru izina rya Data. Izina rya Data ryarahonyanzwe biciye mu caha. Umwana w'umuntu amaze gukora icaha vyazanye kwari kudefiya akamiremere kagorotse k'Imana n'ubukuru bw'Imana, kandi ico caha categerezwa guhanwa. Iyo ico caha gihanwe biserura l'honneur, bivanja l'honneur du nom de Dieu, bihora ubugororotsi bw'izina ry'Uhoraho. Ivyo navyo Kristo aravyakira, arasatisfeza la justice de Dieu mu gupfa ku musaraba. Ariko ntabikorera gusa ku musaraba gusa, araza agakorera muri twebwe, agaserura ubushobozi muri twebwe kugira ngo yironkere ishengero riserura icoro c'izina ry'Imana. Mu mitima yacu arungika ubushobozi butuma imitima yacu ihingurwa, tukaba umushuzo w'ubwami bw'Imana, tukaba abo bantu ba mbere bashitse ku ruhande kugira ngo berekane icubahiro c'izina ry'Imana. Ubwa kane, Kristo azoza ku mpera ya vyose, azoserura icoro c'izina ry'Imana mu kunesha abansi bose, amahanga yose. Hano hari ikintu c'amahanga, no muri vyinshi haratwereka Kristo anesha acira urubanza amahanga, ahagurutse kugwanya ubwoko bw'Uhoraho, ahagurutse kugwanya izina rya Yesu Kristo. Ibi kandi bisobanurwa ikintu gikomeye kuri twebwe. Bitwibutsa yuko nimba Uhoraho ari angaje kubahiriza izina ryiwe, nimba Uhoraho afise passion idasanzwe yo kubahirisha izina ryiwe, twategezwa kwalinya amapassion yacu kuri iyo passion y'Imana. Twategerezwa kwalinya, twategeza kujanisha ivyo vya mbere twifuza, ivya mbere dukunda, ivya mbere dushaka, tukabijanisha niyo passion Uhoraho afise yo gushira hejuru izina ryiwe ubwiwe. Igihe yigisha bigishwa yo gusenga ati nimusenge ngo que ton nom soit honoré, que ton nom soit sanctifié, izina ryawe niryubahwe. Yashaka kubabwira ngo babigire isengesho, kuko n'uyu mwanditsi muri Zaburi atangura agira isengesho ngo que toute la terre craigne l'Éternel. Yarumva afise passion, ndashaka kubona amahanga yose yubamira izina ry'Uhoraho, ajugumira izina ry'Uhoraho. Vyari bimubaza kubona Imana ari nkuru, Imana ari yera, Imana ari nge n'ubwiza, ariko abantu bakabaho nkaho umenga ntaco isobanura kuri bo. Bimutera ishaka rituma asenga ku murongo w'umunani ngo que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Iri niryo sengesho
yigisha abigisha gusenga ni musenga muvuga ngo make your name, cause your name to be great. Reka ubushobozi bwawe buserure izina ryawe ko ari izina riri hejuru ya vyose, ko ari izina ry'icubahiro. Reka ubushobozi bwawe butume abantu bahokoneza bakira ubukuru bw'inganji yawe. Iyo tuko turasenga gutyo bituma ibigumbagumba vyacu bitangura kwifuza kubona abantu bose aho tubaye izina ry'Uhoraho ryubaho. Ubwa gatandatu, icubahiro c'Imana gihinduka motivation na le fondement y'ivyo dukora haba mu buzima bwa misi yose canke mu muhamagaro ivyo Imana yaduhamagariye. Ingwara ya zino nyigisho zijanye na destinée personnelle suko vy'ukuri Imana idahereza uruhara ubuzima bwacu n'inkuru yacu ngo igira uruhara mu migambi minini Imana iri kwirakomplisa kwisi. Oya siyo ngorane. Ingorane hari suko Imana itavuga ngo iguhishurire ikwereke ingene yifuza gukoresha ubuzima bwawe kugira ngo ubuzima bufise insobanuro, ubwo buzima bwawe bushitse imigambi, bugira uruhara mu migambi y'Imana. Oya, ikintu gikomeye gose cyane nuko umwitwaririko urenze wo kwigisha kuri destinée personnelle utuma n'ivyo dukora na ministère yacu igamije twebwe apana l'honneur du nom de Dieu. Ariko gutahura uyu murongo muri contexte bisubiza ubuzima bwacu n'urufatiro rwa ministère yacu kurondera icubahiro c'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ngo que tous les habitants du monde craignent l'Éternel. Novuga ko bwa nyuma ubwindwe nuko application idasanzwe y'uyu murongo nuko nimba vy'ukuri Uhoraho yifuza kandi azotegeka amahanga yose gusenga Uhoraho, twateza kugira ambition kubona toutes les extrémités de la terre zubaha Uhoraho. Saho jewe mbaye gusa, saka ministère kanje, si quartier yanje gusa, mfise passion yo kubona toutes les extrémités de la terre. Biduza ambition yacu, biduza kwifuza ibirenze juste aka ministère kacu, juste ivyo turiko turakora. Uyu mwanditsi mbere ko avuga ngo iyo bitegetse biraba, iyo bivuze birakomera n'ibindi nk'ivyo, aba yavuze yuko yifuza kubona n'impera z'isi zubaha Uhoraho. Ibi ni bisobanura ko tuca tutangura kugira indoto nini z'ingene tuzofata isi yose. Oya, kuba ambition, iyo ambition ni ambition iri sainte, ni ambition iri spirituelle, ni ambition twe ubwambere na mbere twe exprime mu masengesho naho Imana yokoresha abandi ntaco jewe bintwara. Igikomeye si jewe destinée personnelle yanje, ikenewe ni inkuru y'Imana, ikenewe n'uyu mugambi wagutse w'Imana uri kurarangurwa. Uyu mugambi kandi uri kuratuma izina ry'Uhoraho ryubahwa gushika kumera zisi. Iyo ambition ici captive ngatangura kuvyifuza yuko Uhoraho ataganza gusa aho mbaye, Uhoraho ataganza gusa mu ministère kanje ndongoye, nifuza kubona jusqu'aux extrémités de la terre izina ry'Uhoraho ryubakwa. Ariko ubwambere na mbere biserukira mu masengesho. Hari ibitabo bitandukanye bitwigisha ingene dukwiye gusenga twifuza yuko izina ry'Uhoraho ryubahwa gushika kumera zisi. Hari igitabo cha Dewey Wesley, Touch the World Through Prayer. Hari igitabo cha 1040 window, igitabo cerekana ibihugu dukwiye gusengera biri mu kadirisha ka 10/40. Hari ibihugu vy'Abarabu n'ibihugu vya Afrika bimwe bikirimwo imiryango itarashirwa n'ubutumwa bwiza. Hari igitabo kizwi cha Operation Monde, World Operation, dushobora gusanga na kuri internet, kidufasha gusengera ibihugu bitandukanye vyo kwisi kugira ngo biciye mu masengesho twifuze kubona izina ry'Uhoraho rishizwe hejuru, izina ry'Uhoraho ryubahwa, izina ry'Uhoraho ritakambirwa, izina ry'Uhoraho risengwa, izina ry'Uhoraho riba adore, izina ry'Uhoraho riba rishigwa hejuru. Nimvira ko ubwo ari buryo bwiza bwa mbere ko kwaplika uyu murongo uduhereza confiance yuko Uhoraho afise un engagement yo kubahirisha izina ryiwe, kandi ubwo bubasha buzotuma n'impera z'isi zose zijugumira zigira igitinyiro c'izina ry'Uhoraho. Nimutinye mwabushobote kuko data bimuhimbara kubaho ubwami. Indwi nziza.